mw'abakobwa n'abasore mugiye gusezerwa uno munsi, ngira ndakubwira ikintu uzocibuka. Ntuzureshwe n'umuntu bakubwira ngo babanje kumubona mu nzozi. Uzureshwe n'umuntu yagukunze ukamukunda. Ntuzureshwe n'uwo abagore canke abagabo bakubwiye ngo twari mu masengesho mu misozi ngo tubona ifoto yiwe, ngo hanyuma ngo mpema twemeza ko wewe ari wewe mugore wiwe. Ntuzuvyemere, ntuzuvyemere, kuko Mariya ico yagomba wari umutamana uvuye kuhoraho Imana. Amaze kuronka ntiyagandariye Eliya, ntiyasuye no kunamuvuga, yavuze ati sawa uhoraho uranteye iteka ndasigaranye. Akaramuka samaye biramononekana. Elisa ati sawa, baca barasubira batambuka aho hantu. Ndafise umutima uhahamiye kuzomubona. Ibindi vyose ugomba unyime, unyime icubahiro, unyime amafaranga, unyime ivyo ugomba vyose, ungumirize Yesu wanje. Igihe cyose, ibihe vyose Yesu azogushikanamwo, igihe cyose cisangije umugisha wacu. Ntusamazwe n'umugisha. Abanyeshuri muri makaminuza mubimenye aho mugeze, haba mu mubiri haba no mu mpemu. Mwe mugeze ahantu hato cyane, mugeze ahantu hato, na jewe ndi hato cyane. Mw'abakobwa umuhungu niyakubwira ngo yarabariwe. Urashaka foto pasiporo vyihuse? Urashaka gusaba rendez-vous kubijanye na pasiporo canke laissez-passer? Nyarukira hano turabigufasha mu mwanya muto cyane. Nawe we wifuza guplastifya dokima yawe kugira ngo ibikwe neza, turagutunganiriza. Yimutangwe rero, nyarukira hano turabatunganiriza. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Turashimiye Imana rwose guhagarara ngaha bitwibukije ko itumajije umwaka wose inyuma y'igikorwa nk'iki nyene. Haraha nyene, haraha umuririmbyi nawe yavuze ngo tuje kuraba ryarindi wadusezeraniye. Inyuma y'umwaka wose dufise byinshi Imana yadusezeraniye. Aho mwese uko mwicaye ngaho, haleluya, mwicaye ku masezerano y'Imana. Aha naje mpagaza handi mu masezerano y'Imana, kandi ivyo birahimbaye umutima wanje cyane. Ntituri ngaha kugihamana, ntidupfuye kuhaba. Dawidi ati naranezerewe bambariye ngo tudugiye Yerusalemu. Mbega wewe uri ngaha witeze iki? Ko mbona twashajije tukabegwa, ko mbona twikoze ku mifuko tugakota imvutano, ko mbona twamesuje amakostume, ko mbona twashinze amahema, ko mbona ivyuma vya sonorisation vyegeranirijwe hano. Twaje twiteze iki? Tubayeho twiteze iki? Nico kibazo, kandi nico tugiye kurabira hamwe muri uyu mwanya. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Igihe cyose nahagaze ngaha kuri Université Lumière Mutangano mu gikorane nk'iki, nama nikora kuri Maître Floribert kugira ze kumfasha gusoma imirongo. N'uburengira nkore nkarane passe canke l'autre année, naze ndamubwira imirongo mfasha gusoma, tuce tuyiyagako. Yesu nabahezagire. Arasoma mu Baroma 8, icete Paulo yandikiye Abaroma igice c'8 ku murongo wa 24. Hanyuma ahejeje aho acasoma icete candikiwe ab'Ifilipi igice ca 3 ku murongo w'7 kugeza ku 16. Tuzoba duhejeje ugusoma, iyindi turabivugana mu nyuma. Abaroma, icete candikiwe Abaroma
igice 8 ku murongo wa 24. Turasoma mu izina rya Yesu. Icete candikiwe Abaroma igice 8 umurongo wa 24. Kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze, ariko icari citezwe iyo kibonetse ntikiba kicitegwa. Ico umuntu abonye yoba kicitega ate? Icete Paulo yandikiye Abifilipi igice ca 3 ku murongo w'indwi kugeza ku 16. Turasoma mu izina rya Yesu. Abifilipi igice ca 3 duhere ku murongo w'indwi. Uko Paulo yakobeje ngo afatanye na Kristo, ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu vyose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu vyose, ndavyiyumvira ko ari shano kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafise ukwanje kugororoka kumwe kuva ku vyagezwe, ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo, niko kugororoka kuva ku Mana kuhabwa uwizeye, ngo ndamumenye, menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, shushanywe n'urupfu rwiwe, ngo kumbure shike kuzuka kw'abapfuye. So kugira ngo mpejeje kubihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe catumye nanje ubwanje mfatwa na Kristo Yesu. Bene data, je kubwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi shingira ibiri imbere, mbandaniriza gushikaho tutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Nuko abatunganijwe uko tungana twiyumvire dutyo, kandi namba hari ico mwiyumvira ukundi, Imana izokibahishurira naco. Mugabo rero ukuri dushitsemwo aba ariko tugenderamwo. Muti amen. Amen. Urakoze Yesu aguhezagire. Twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Bibiliya rero yamaze kuvuga ngo iyo cyari cyitezwe kimaze kuboneka, ntikiba kicitezwe ukundi. Mu yandi majambo, iyo icyo wari witeze kimaze kuboneka, icyo uracakira ukaca witega igikurikira. Ubugingo bw'umuntu yakijijwe bwama buri mu kwakira icitezwe. Ico kikaboneka ukagenda ukakira ikindi, ico kikaboneka ukitega ikindi, kugeza aho tuzokwakira, haleluya, ikizorangiriza ibindi vyose ku mpera canke ku mpera y'umuhamagaro wacu, ngo ari cyo kuja mu ijuru. Tutarajayo rero, tekana imbere y'Imana usubire usuzume witeze iki, witeze iki. Kuko umuntu w'Imana, umwana w'Imana uwakijijwe muri Kristo Yesu, ntashobora kubaho n'isaha n'imwe, ntashobora kubaho n'umunsi n'umwe mu buryo bw'impwemu atakintu yumva yiteze. Kuko muri Kristo Yesu tubwirizwa kwama dufise icyo twiteze, dufise ibyo twasezeraniwe, dufise ivyiyumvira twiyumvira ko, kandi agomba kugenda dushitsa ko intambwe ku ntambwe, umwanya ku mwanya, aho uzoba uri hose. Mwebwe bashasha mwahora muri za secondaire, ubu mwakiriwe, kuko simvuga ngo mwakiriwe uno munsi, mwebwe muri mu wa mbere mu makaminuza yo ngahe Bujumbura agigwamo encadrement, mwari mwiteze igihe kanaka ko Imana yobagirira neza, mukazotora ibibazo bibashoboza kwinjira mu makaminuza. Harabatoye ikibazo ca leta cyabahaye uburenganzira bwo kwinjira muri Université y'u Burundi, turabakeje ubugira. Kandi harabandi nabo baronsa amanota
naho batashobojwe kwinjira muri Université y'u Burundi, ariko kuko bari bafise umutima wifuza kubandaniriza ivyigwa na formation mu makaminuza, bari muri aya ma université rero mubona privé. Kandi mwese muri hano, namwebwe turabakeje. Yesu nabahezagire. Mwari muvyiteze, mwarabironse. Harabinjiye nkuko mwinjiye, biga ku murango no mwijoro, baca ku biti n'amabuye, bihanganiye inzara n'inyota, bihanganiye ibitari bike, kuko muri bo bavuga ngo turiteze kuzorangiza kaminuza, turabihahamiye, turavyifuza. None Imana yabagiriye ubuntu, barayirangije. Ubu baharugwa mu basezerwa, kuko bavuga ngo ni mudusezere, Uhoraho yatugiriye neza. Ubu naho abo nabo biteze ibiri imbere. Paulo rero aravuga ngo twakijijwe kubwo kugira icyo twiteze. Umuntu yitega ikintu kuko yamenye ko kimurutira ivyo yarasanganye. Mukurikire neza. Hari abantu batazi icyo biteze muri Kristo Yesu. Hari abantu bazi ngo ugukizwa no kuba umuporoti, ugukizwa no gusengera hanaka, ugukizwa no kugenda na Bibiliya, ugukizwa no kuririmba. Eka ugukizwa n'umutima uhindukirira Imana, ukamuhahamiye kwakira Kristo mu buryo bugenda buraguka. Muririmbye ngo nunguka ivya Yesu, nunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza. Ikintu twakiriye kibwirizwa kuturutira icyo twari dusanganywe. Wewe utarakira Yesu, utaraba umwana w'Imana, utaraba umuraganwa na Kristo ku vyiza vy'ijuru, wari ufise iki? Ntuhangaye kubirondera. Bibiliya ivuga ngo nta bantu twarimo. None umuntu atari umuntu umva yarafise iki? Ntiwari ufise ikintu namba. Twari dufise ivyaha, twari dufise ingeso z'akameremere k'ikinyavyaha, twari dufise imyifato idahimbara mu nyonga z'Imana. Ariko yadukuye muri ivyo vyaha, adukura muri urwo rupfu, adukura muri ubwo bunyamahanga ku masezerano, adukura muri uko kubinjabuka ku masezerano, atugira abana biwe. Imana yo mwijuru nihabwa icubahiro. Atugira abana biwe kuko twakiriye ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Paulo rero carasigurira ababi Filipi ati twakijijwe kugira ngo turonke Kristo n'ukugororoka kuva kuri we. Ati kuko atakugororoka kwiwanje nsanganywe. Imana ihabwa icubahiro. Twakijijwe kugira ngo twemere imbere y'Imana ko ataco turi kiretse ico Kristo atugize. Twakijijwe kugira ngo twemere ko ataco dufise kiretse ico Yesu aduhaye. Twakijijwe kugira ngo tumenye ko ataco dushobora kiretse ico dushobojwe niyo Mana iduha inkomezi. Paulo rero ico yari yarakimenye, ataravuga rero ngo ndamumenye, amaze kwifuza kuronka ukugororoka kuva muri we, aca yumva yifuza kumumenya, ngo menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe. Niko twasomye. Menye uwo Kristo akura umuntu mu bapfuye akamugira muzima. Menye uwo Kristo aharira ivyaha vy'umuntu, umuntu akaba widegemvye. Menye uwo Kristo ashobora gutuma izina ry'umuntu, haleluya, ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo cyo mwijuru. Menye uwo Kristo ashobora gutuma umuntu anywana n'Imana ku buryo impemu y'Imana zikagerera muri we. Menye uwo Kristo. Ndamumenye, menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe. Si Kristo umunyenazareti gusa, si Kristo yavukiye Betelehemu, si Kristo yigishirije Kaperinaumu, si Kristo yakora ibitangaza i Galilaya, ni Kristo yanesheje urupfu na kuzimu. Uyu munsi akaba ari buryo bw'Imana nk'umuherezi mukuru, yahawe kuganza urwo rugo rw'Imana, izina ryahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi,
bikaba byaragezwe bikemegwa ko atarindi zina munsi y'izuba abana b'abantu bashobora gukirizwamwo kiretse iryo zina rya Kristo. Bikaba byaragezwe yuko amavi yose azobwirizwa gupfukama. Ese icompa gwawe na gwanje tugapfukama. Amavi yose azobwirizwa gupfukama nk'ikimenyetso cy'uko twubashe uwo yemeye gusiga ubumana bwiwe mu ijuru akaza kambara ishusho y'umugurano kugira ngo bikunde acungura abagurano bari bajakariye ivyaha nkawe na jewe. Paulo rero ati ndamumenye menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe. Acarangiza avuga ngo ndamumenye kugira ngo nanje kumbure nze nshike kuri uko kuzuka. Mw'abanyeshuri bo mu makaminuza ntituze turangirize kumva ubutumwa bwiza mu bikorane. Ntituze turangirize kuririmba mu makorari. Ntituze turangirize kwitwa abapentekoti. Ndabifurije kuzogira l'experience y'izuka rya mbere. Izuka rya mbere nukuvuga ngo aho Yesu azoza gutorera ishengero abapfuye bapfira mu mwami bakazuka mukanya nka kugukubita urugohe tugahindurwa maze tukamusanganira ku bicu. Iyo experience turayigomba. Turagomba kuzoyibamwo. Kandi kugira uzoyibemwo uteza kubishira ku mutima. Wakijijwe ubwirizwa gukizwa kubwo kugira ico witeze. Witeze iki? Ndafise ubwoba n'amakenga. Kandi si wewe nanje ndavyirabirako. Hari gihe umuntu yibera ngaho yidibamiye. Ahubwo asanga ivyo bintu ntari karabishira ku mutima. Ariko uyu munsi tugira tubivugane. Paulo rero ngo kugira ngo nshike kwizuka ry'abapfuye. Ngira ngende nyarutsa. Igikurikira ico witeze uracitangira. Ndakunda Bibiliya ngo ubwami bw'Imana ngo bumeze nk'umuntu yagiye ngo yubura ubutunzi mu murima. Izahabu ikomeye cyane nk'uko twosanga ahantu aha mana aka kantu basize batubatse. Icyo duhishurira ko aha munsi harimo diyama n'izahabu nyinshi. Niho buruca zagahenda university imyera ati umve amazu agumane je umpe hajya ahantu ndagomba kuhagura. University atabantu yahakunze iki ko atadusavye inzu imwe muri izi nzu ko atadusa kumbe ahashaka kuko hari ico yahabonye naho bo gusaba muri yaridi wa marundi wo yatanga kugira ugure akagatera gusa kubwico wumvise kirimwo. Yesu nashimwe natwa kagakiza twaronse kubwikirimwo kubwikinyegejwemwo kubwibanga ry'ubugingo budashira burimo kubwisezerano ryo kuzobana n'Imana ibihe bidashira kubwisezerano ryo kuzoragwa ijuru twumva ibindi byose twobireka kugira ngo iyo tere tuyigure. Paulo rero acarabwira abantu ati umve iyo witeze ikintu uracitangira. Acarabivuga muri aya majambo ngo nibagira ibiri nyuma. Mbega ibiri nyuma yawe nibiki? Ibintu wewe wasize inyuma nibiki? Erega ibi nibibazo biduha kwibaza. Ubu Kristo sukuja hariya ngo twidibamire ataco twibaza. Inyuma wahasize iki? Paulo ngo nibagira ibiri nyuma. Kandi aha ku myaka mufise ntimukiri inzoya, ntimukiri imiyabaga, ntimuri abadolescent n'abadolescente. Muri abantu bakuze mwabahungu n'abakobwa. Nta numwe ari munsi ya 18 ans. Kiretse babashitsi batubwira ya mahasa hari. Mugabo mwebwe muri abantu bakuze. Encadrement si encadrement y'aba mineur muri kaminuza. Si encadrement y'aba adolescent. Oya murakuze. Kandi namwe muratsi ko ari ibimenyetso bibagaragaza ko mukuze. Mukanya pasteur encadreur yambwiye ati muvuye kuririmba ngahe ya rusange ngo wega babantu ngo nabantu ngo bakuze barakuze nyene barakuze gose. Reka tubasezere no munsi uzundabire n'ikiri taragera ko atamakarata asohoka rorera gatoya gusa. Aba nabantu bakuze
mugabo uko mukura kose muri ko mukura inyuma muhasiga iki? Paulo ngo nibagira ibiri inyuma, kandi ibiri inyuma si bibi byose. Ku myaka yacu hariho ibyiza byinshi tumaze kubona, ariko ibyiza twabonye muri Kristo Yesu ntitubigumamwo, tuvyubakira ko tukaramiriza tumbera ibiri imbere, kuko umuhamagaro wacu nturangirira muri ibi. Umuhamagaro wacu ntuzorangirira mu bikorane, umuhamagaro wacu ntuzorangirira muri uku kuvuga ubutumwa. Umuhamagaro wacu uzorangirira mu gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana, aho tuzobana na Kristo tukamubona amaso mu yandi. Havuga nti umwe Mesiya bavuga, haleluya, bahora bamuvuga ngo yacumiswe icumu mu rubavu. Je n'ai aucune idée, kiretse ngerageje kugira exercice mental nkibaza umuntu acumiswe mu rubavu ngene bisa. Ngano bandakubeshe, najya amafoto y'ujya mugabo yakinye filme siwe ujya si Yesu, ujya n'umutaliyano. C'est un Italien qui a joué le film, mais c'est pas Jésus. Muriko muravyumva mwaba fane b'amasanamu, ajya amafoto babereka ya Yesu ujya si Yesu. Yesu twiteze kuzomubona, amen. Kandi ndakurasira ntuzosanga asa n'ujya mugabo, ntazosakuriya. Yesu ntagisa na bene Yosefu, Yesu ntagisa n'abayuda. Yesu yisakaye ubwiza, kandi banga dutunze ngo nuko niyahicurwa tukamubona ngo tuzosa nawe. Haleluya, ndafise umutima uhahamiye kuzomubona. Ibindi byose ugomba unyime icyubahiro, unyime amafaranga, unyime ibyo ugomba byose, ungumirize Yesu wanje. Haleluya, nzoruhuka ndamubonye. Paulo rero ati kugira nze ndamubone nibagira ibiri inyuma. Ibiri inyuma by'ibyaha byo twarabihevye, ibiri inyuma twamaze kubona, twari tuvyiteze turabibona, ubu twiteze ibindi. L'expérience y'umugisha yaduhaye l'année passée ubu ni archive. Uyu munsi turi muri bishasha. Umugisha yaguhezagije kera twavuga amakandidature, mwengira muvuga cellule 1 cellule 2. Hariho umugisha wo muri master, hariho umugisha wo muri doctorat, hariho umugisha wo muri specialisation. Igihe cyose ibihe byose sazogushikanamwo, igihe cyose cisangije umugisha wacu. Nico gituma nagutera intege, uwamaniyo uko guhahamira ibiri imbere. Ibiri inyuma naho baba warabironse, ntituba ba nostalgique du passé, ntituba abantu bamavuga ngo kera. Ego kera yarakoze kuba umwizigirwa, yarakoze kuboneka ari umwizigirwa kera, yarakoze kuduharira, yarakoze kudushoboza, ariko cyane cyane ivyo twiteze kwa dushoboza. Paulo rero ati nibagira ibiri inyuma ngashingira kubiri imbere, nkabandaniriza gushika ku mpera y'umuhamagaro wacu muri Kristo Yesu. 2 points, iyo mpera y'umuhamagaro kuja mu ijuru. Ni Paulo yavyanditse. Ndakwifurije kuzoja mu ijuru. Abaririmbyi iyo muhema bahaye gukebura abandi baravuga ngo woba wararuhiye iki? Woba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki? Ndababwire bene data, ntimuze musamazwe n'umugisha. Mumva ndahinduye gato. Ubundi ubutumwa bwa evangelisation dukunda kubwira abantu ngo ntimusamazwe n'ivyaha, ngo ntimusamazwe n'isi, ngo ntimusamazwe n'umubiri, ngo ntimusamazwe. Ariko ngira nakubwira ntusamazwe n'umugisha. Umugisha n'uwakire, umugisha n'ushima Imana, ariko ucutera yindi ntambwe ushike mu mugisha urutuwo. Ezekiel yeretswe uruzi, amen, ngo bwa mbere arushoreramwo amaguru, ngo rwamushitse hehe? Ku birenge. Yumva ati wapi aya mazi nahameze uku sindangiriza,
aratera iyindi ntambwe amazi amushika ku mavi. Aba ati wapi ça ne suffit pas. Arasubira aratera amushika mu rukenyerero. Wewe na je twari guhava tuvuga ngo aha ni naharenga rurantwara. Uruzi guhoraho ntirutwara umuntu, ruba ruje kuguhezagira. Ezekiel arasubira aragushoramwo rumushika hamugikiriza. Aravuga ati nubwo ari uko ngira ndagwishoremwo ngo gwari rusigaye rugendwa n'uwoga. Emera tugoge ruzodushikana ku Mana yacu. Reka kunezerererwa rero umugisha mutoya. Ivyo mugezemwo ni vyiza ariko ni bito. Hariho ibirushije kuba vyiza gusumba. Aho mugeze ni heza ariko ni hato. Ndagomba kubatera intege mwa abanyeshuri muri mu kaminuza mubimenye. Aho mugeze haba mu mubiri haba no mu mpemu, mwe mugeze ahantu hato cyane. Mugeze ahantu hato, na jewe ndi hato cyane. Hariho hanini, harushirije kwaguka, harushirije kuryoha. Muri ivyo ngo saha gusa. Haleluya. Saha gusa hari hahandi ngo ndagomba kuhanshitsa. Satani ntaza gutware apeti yo kwamuhahamiye ibirushirije kuba vyiza. Kwibagira ibiri nyuma, gushingira kubiri imbere, kubandaniza gushika ku mpera y'umuhamagaro wacu muri Kristo wo kuja mu ijuru. Ijambo rikurikira: hagati y'igihe umuntu akirijwe, aharengira ndahatebe mumfashe tuhanoganze. Muracantegeye gutwi? Ni bande tukiriko turakurikirana? Aha muhategera ugutwi kuko hariho uruhendo rukomeye Satani ahenda abakristo ba kino gihe. Hagati y'igihe cyo gukizwa no kuzoshika mu ijuru niho hari urugamba rukomeye. Gukizwa twese twarakijijwe. Gukizwa n'abandi benshi barakijijwe bene data. Isi yose yuzuye abantu benshi bakijijwe. Ariko siko bose bariko baja mu ijuru. Ese gukizwa ntuje mu ijuru biba vyagenze gute? Nuvuga ngo yarakijijwe ntiyaheza ngo abere maso ico yabikijwe. Yarakijijwe ntiyarinda umutima wiwe kuruta uko yorinda ikindi kintu cyose. Yarakijijwe ntiyagira ubwenge bwo kutishushanya n'ivya kino gihe. Yarakijijwe ntiyaramiriza mu kwizera. Yarakijijwe ntiyagendera mu muco w'ijambo ry'Imana. Yarakijijwe ntiyasenga ngo yambikwe inkomezi. Oro ngo umuntu adasenga wese agira iki? Yama n'ivyaha vyiwe. Abaririmbyi baririmbiye Imana turumviriza ngo dusenge. Tugira umwete wo gusenga. Ngo abakera barisonzesha. Mwibaza ko bashaduraka na bameshake na ba Abedinego mwaririmbye vyabaye gutyo nyene igihamana ngo bahagarare mu itanure ry'umuriro, umuriro wanke kubarigata. Mwibaza ko vyapfuye kwizana ko umugabo w'inyama n'amaraso nka Daniel nka wewe nanje yemera gutabwa mu kinogo kirimwe intambwe zirenga amajana hakabura nimwe muhekenya? Ijuru ryari ryamwemeye. Ndakwifurije kwemerwa n'ijuru. Kandi ijuru ntiripfuo ryemeye. Ijuru ntiripfa kwemera. Rikwemera kuko nawe wemeye ngo rigukorere ico rigomba gukora muri wewe. Ibihe rero biri hagati yo gukizwa no kuzoshika mu ijuru hari urugamba rukomeye cyane ku mukristo. Ngira nce ku bintu ndabivuga mu mazina kugira mu vyibuke. Icyambere hariho ukwihana ivyaha. Nta muntu yitwa umukristo akijijwe atihana ivyaha. Utarihana urashaka kuba ukiri kurabirondera ariko nturaba umwana w'Imana kweli. Nturaba umukristo, izina ryawe ntirirandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Abamarayika ntibashaka kugutangira raporo ngo urya yararonse ubugingo bushasha urya n'icyaremwe gisha. Bica vyanka vyakunda, bica mu kwihana ivyaha byose. Inyuma y'ukwihana habwizwa kubaho kwizera. Umugororotsi wuhora hazobeshwaho no kugira gute? Naho niyo njorora ntazohimbara Imana. Inyuma y'ukwizera habwizwa kubaho gutsindanishirizwa.
babo yahamagaye yarabatsindanishirije. Ubwirizwa kubaho wumva ko atajwi rikwagiriza ikibi. Ubwirizwa kubaho wumva ko hagati ya wewe na Kristo, hagati ya wewe na mpwemu yera, hagati ya wewe n'Imana atagwamo, atanduru, atagwana agaru kwagiriza. Abaswahili bavuze ngo roho yako temwe. No, mutima wawe ntiwihenda. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Naho bokuraza mu makesha, naho bokwisonzeshereza, wewe nimba utari connecta neza ngo utunganye tayari uzamana iryo jwi rikwagiriza. Gutsindanishirizwa ntuzomenya icari cyo mu bugingo. Inyuma yo gutsindanishirizwa habwirizwa kubaho ukwezwa. Kuko ngo utejejwe atazogira iki? Atazoraba umwami. Ivyo mwari mukwiye kubifata kujya mufata ku mutwe amasirabisu babigisha ngo babaha amanota. Hari ama principe y'ubukristo mwari mukwiye kuba muzi. Handu ibi ndiko ndavuga mwari mukwiye kugenda mukabisigurira abandi. Muti hatabayeho kwihana, ntihabeho kwizera, ntihabeho gutsindanishirizwa, ntihabeho kwezwa. Inyuma yo kwezwa ntihabeho kwama ivyamwa bikwiranye no kugororoka. Yesu yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bama. Yesu nashima. Aha ngo hano wewe, ngo hano. Kandi muze kumbera honete. Aho uyu muntu muhuriye mwibarabara ni giki cyo kubwira ko ari umukristo? Biriho nta biriho. Je ndatsiko biriho. Je ndatsiko biriho vyombwira ko uyu muntu ari umukristo. Kandi humura uriwe. Humura uriwe. None muhuye gutya. Igihe yari karadugaza ngaha muri iki korane. Tugahura ntinda guha yamba. Ubwo nyene no camenya ko ari umukristo. We uno. Abavuga we. Ndabona amaboko aduze. Abantu bavuga bati uyu mugikorana mu ntoki wo cumenya ko ari umukristo. Ntabo. Wabonye mukobwa. None icoeza kikatubwira ko ari umukristo ni iki? Nuko tuyaga nkuva ijambo riva mu kanwa kawe. Nuko tubana nkabona ingeso zawe. Nuko ndakwitegereza nkakubona wama ivyamwa imbuto zikwiranye no kwihana. Zikwiranye no kugororoka. Suko no kubona utwaye Bibiliya mu ntoke nguyo mwene data. Ndamuguye ko. Uyu ni mwene data. Hari abantu bameze uko. Ati kuya afise Bibiliya. Ndamuguye ko uyu n'umuporoti ni mwene data. Abana b'Imana saba poroti. Tankunda kamwitegereza ati sha akagakwafe nakabi wacu kwe. Uyu ni mwene data vyanka vyakunda. Sivyo. Yesu yagenda Yesu aguhezagere umwana w'Imana. Yesu yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bamba. Nico gituma mu cete Petro yanditse. Yaravuze ingeso. Hariho urutonde rurerure rw'ingeso zizoranga abakristo. Paulo nawe yandikira bigaratiya. Yaravuze teka nimuvyihendeko. Hariho ivyamwa vy'akameremere, hariho n'ivyamwa vya mpwemu yera. Muzohore mubidistenga. Uwo muzobona ariko yama ivyamwa vy'impwemu y'Imana. Uzumugumbire ni mwene so. Utabanje kubaza nimba ava muri nord canke sud. Canke est canke west. Nimba ari umunyamuji canke wa ruguru. Ukamubona ko ivyamwa vya mpwemu yera. Urifatanya nawe. Ukumva afise ijambo ry'ubugingo muri we. Kandi rikuza ubugingo bw'uri bwiwe akaryumva. Uwo muntu uramushimira Imana. Mugabo ushobora guhura n'umufarisayo. Nta muntu yari afise apparence y'umuntu w'Imana nk'abafarisayo. Niko Bibiliya itubwira. Yesu niko yababwiye ati umve kubigaragara muri bitangaza no kuri kose. Ibimenyetso mwerekana ko mukijijwe ni njojo. Kuvya amaso yitegereza kabona.
murabambere. Ati mugabo imitima yanyu nimva. Umva Yesu atakara. Kandi abo bantu aribo vyari byo vyitegererezo vy'ukugororoka gufatiye ku kwitondera ivyagezwe. Imana idufashe. Paulo yavuze ngo ntafise ukugororoka kwiwanje kuzanwa n'ivyagezwe, ngo ariko mfise ukugororoka kuva muri Kristo Yesu. Yesu adufashe twese. Inyuma y'ukwama ivyamwa bikwiranye no kugororoka, habeho kurongorwa na mpemu yera. Paulo yavuze ngo ntimushushanywe n'ivya kino gihe. Haleluya. Ndiko ndiyadresa ku basore n'inkumi bo muri kaminuza. Bamwe bagiye kwirangiza bagenda, abandi bayinjiyemwe, abandi bakiri hagati na hagati. Ntimugashushanywe n'ivya kino gihe, ariko muhinduke rwose mugize imitima mishasha, niho mwomenya neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iruhande yo kurongorwa na mpemu yera, habeho kwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Bibiliya ngaho icishiraho isezerano ngo niho na vya bindi vyose, ya réussite, ya diplome, kakazi, wa mugabo, wa mugore, ya nzu, ya modoka, ya poste, ya promotion, nguzoca bihabwa nk'uvyongererezwa. Mugabo ari ukubanje kwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ivyo rero yari ama principe, yari kwari kubibutsa amaraso ya Yesu. Wame wibuka ko ariyo sabuni yonyene twiyuhagiza tukagororoka mu nyonga z'Imana. Sundi mwete amaraso ya Yesu. Reka rero nje kwijambo rikurikira. Twamane amarango n'inzara n'inyota byo kuzobana n'Imana. Alors, nibiki bidushoboza kuba muri ubwo bugingo? Bava muvuga muti pasteur reka tubwira ibintu vyinshi, none twobishobora gute? Sinzi ko noba narababwiye principe, ngenda bivuge mu gifaransa ngo ama P ane. P. Hari umuntu avyibuka muri kaminuza y'u Burundi. Les 4 P qui constituent des piliers zishoboza umuntu gukura, croissance spirituelle. P ya mbere c'est la parole. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Naho kuzura izindi filosofi, naho kuzura izindi principe, naho kuzura yandi mateori, naho warasomye ibindi bitabo bindi vyinshi, ijambo ry'Imana nutaritunga muri wewe rigwiriye tuzogororoka. Dawidi yavuze ngo nazigamye ijambo ryawe mu mutima ngo kugira ngo ngire gute? Noye kugucumurako. Nukuvuga ngo uko ubukene bw'ijambo ry'Imana buba muri mwebwe, niko mugwiza amashance yo gucumura ku Mana. Garde fou yonyene, imwe mu magarde fou abuza abantu kwama bariko baracumura, nuko batunga ijambo ry'Imana rigwiriye muri bo. Iyo ni P ya mbere, la parole. Ninde yombwira P ya kabiri? La prière. Gusenga. Umukozi w'Imana, sinzi ko ari Billy Graham canke ari Bonke, ngo babajije ngo tubwire le secret ya puissance ya ministère yawe, ko tubona Imana igukoresha ibitangaza n'ibimenyetso vyinshi. Quel est le secret? Ngo mugomba kumenya le secret. Ati secret ya mbere la prière. Bati sawa, natwe turasenga. Ya kabiri bari biteze ivyo nabo badakora. Ati ya kabiri la prière. Ati aha. Ya gatatu la prière. Yagomba kuvuga ati nta muntu azogira icaronse kuhoraho Imana adafata umwanya wo kuja imbere y'Imana ngo ayibaze, ayisiguze, ayisabe, ayisenge mu mpwemu no mukuri. Iyo ni P ya kabiri. P ya gatatu, le pain, mutsima. Intumwa zitoranya abadiakoni zavuze ngo reka twebwe tushishikane mu byo kumanyagura umutsima. Asinja mu madetail, c'est le pain de la Sainte Communion. Muko muravyumva? Kurya ku mutsima w'umwami. Kandi murazi ko Bibiliya ivuga ngo nta utawuriye ko ntashobora kugira ubugingo muri we. Byukuri.
ntuzusuzugure rero kuja kuri urya mutsima w'umwami. Nimba utabifitiye uburenganzira, rondera ukora ibikwiye byose uzuje hajya ahantu. Ijya pain iba yakangaye ya kane sasa, c'est le partage. Partage, c'est le témoignage, les amis. Ubonye Yesu amaze kugukiza, muri ivyo yavuze ngo iki, ngo ntiwigungane ivyo yagukoreye. Genda ubabwire ko uwo mukiza wawe ari we wabo, ubasengere nk'uko nabo wasengewe. 4P, iyo niyo provision ishoboza umukristo wese agomba kuronka maturité imushoboza kugira croissance spirituelle. Je répète, c'est la parole, c'est la prière, c'est le pain et c'est le partage. Reka ngane rero nk'usozera. Illustration yo gushingira kuvyo twashizwe imbere. Aha si ntituza gusoma ariko n'amajambo ari mu gitabo ca kabiri kivuga ivy'abami. 2 Rois chapitre 2, 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 18. Umurongo wa mbere kugeza ku 18 mu gitabo ca kabiri kivuga ivy'abami ba Isiraheli. Ni inkuru ya Elisa agomba gutandukana nande na Eliya. Aha murahabona akarorero k'ico jewe nita la determination. Hahandi uvuga uti ibindi byose nobiheba, ibindi byose nobiheba, mugabo kijya kintu ndakironke. Reka renda biresume. Muraza kusoma ngo bari kumwe bariko bajigira ugari. Haleluya. Ngo hano mukobwa, ngo hano subiruze ko nashimye ko dufadikanya, reka dufadikanye nyene. Baraza gukurikiza amakamera muvuma zacu kuko tugiye tube mobile jiburyo bwanje. Eliya na Elisa ngo bari kumwe. Sivyo? Bari kumwe baja ahantu hitwa hehe Igirugari. Bariko baragenda uko abantu bakorana, uko abantu babana, uko abantu bamenyeranye basanzwe bagenda. Nkuko mwonsanga ndiko ngendana na Pastor Aster, nkuko mwonsanga ndiko ngendana numwe muri bajya bankadire, turakorana ibikorwa. Mugabo bariko baragendana hazamwe ikintu caduka muri Eliya. Mugikurikire neza ngo bari kumwe bariko bajigira ugari. Eliya ati guma ngaha. Eliya abwira Elisa ngo guma ha wewe kuko Uhoraho antumye hehe i Beteli. Ni 2 Rois chapitre 2 1 à 18. Atumviriza rero, wewe guma ha kuko je Uhoraho antumye i Beteli. Elisa aravyemeye, ararahira. Mwumva ingene yarahiye uyu mugabo ngo ndakurahiye uguhoraho kuhoraho, ndahiye uguhoraho kuhoraho, nawe wenyene ndakurahiye sintandukana nawe. Haleluya. Nace nibuka ndiko ndategura ya majambo. Bibiri ivuga ngo mugumbire uwo mwana ntagire gute, ntarake, mugumye ugatandukana nawe. Ibiriko bikubwira ngo aragiye wewe sigara aha ni byinshi. Satani arafise ahantu agomba kukugumiza maze Yesu ashishikare. Mugumye sha, mugumye. Yega yangumije nawe nyene. Aho muriko muraba kwangumya cyangwa atangumye. Arangumya naje namugumije. Kuko turiko turigisha ngo ndakurahiye uguhoraho kuhoraho, kandi nawe ndakurahiye nituvana nidutandukana. Ndifuza ko imyaka musigaje niyo twebwe dusigaje ndagiriza ikizodutandukanya na Yesu. Amen. Biroroshe kuko muhora mubisoma no mu Baroma ngo kuko menye neza ko ngo naho goba urupfu. Iyo turiko tubisoma mu mirongo biroroha, ariko nagenda babwiye uyu munsi ufate decision, nta kizontandukanya na Yesu. Kuko vyama vyabonetse bibatandukanya na Yesu: ivyaha, ubuhemu butagira n'inyanduruko, ibinyoma, ugwanko gubusa,
ibintu byo kurondera amaronko, ibintu byo kurondera ivyubahiro, ibintu byo kuvangura abantu bikagutandukanya neza na Yesu, ugasigara ubivuga gusa mu ndirimbo. Uze wimatanya karamata na Kristo wawe. Amen. Barajana bagera i Beteli. Bavuye i Gilgali bagendana, amwe ati guma ngaho kuko uhora hano mu Beteli. Aramurahira ati ntituvana, gumanga. I Beteli bagezeyo haca hinjiramwe abandi bantu. Bibiri bita ngo bariko bigishwa iki? Urumva uyu mugabo yankiye Eliya, none ahava yankira n'abigishwa ivyo kuvugishwa n'Imana. Les prophètes, nta bantu barabatera ubwoba ngo twabibwiwesha, ngo kandi twari kukaragosha, ngo kandi ico gihe twari ko dusenga twisonzeshejesha. Uhirahira ubifate ruto, urakubitwa. Humura ntacuba kweri, ntacuba namba. Inkoni yari kunkubita yakubise Kristo Yesu, imishishagu yiwe impagukira. Simpfa kujana nyabahururu ngo haje uwumbesha ngo yari yarayarasenga. Urashaka usubira usenge, uko yakubwiye niko na jewe ashobora kumbarira. Uko yagize ivyo akwereka kuri uyu mwigeme, niko n'uyu mwigeme marayika wohoraho yomushikira akabimwiyerekera. Reka hagarika iterabwoba rero ry'abitwa bavugishwa. Kandi aba batipe muraza kubona ko bari abafo kweri. Aba bantu bari abafo, muraza kuraba inkuru zabo. Muzi Elisa yababwiye ngo iki? Abo bantu baroyemwo bati mbega shawe urazi ko shobuja Eliya uyu munsi uhora agira mu gutware? Yabishuye ngo iki? Ego cyane ndabizi, ariko mwebwe ni mupfe guceceka. Murumva muriko muransamaza mwebwe. Hagarika ubwo rwamo rw'amajambo. Ndabizi ko Eliya uhora hagira mujane, nta gishasha ugira umbarire. Wewe ceceka, ndafise icyo ndiko ndarondera. Twakijijwe kubwo kugira, kandi icyo twiteze ntitukiziga mu bavugishwa, ntitukiziga mu bapastori, ntitukiziga mu bavuga butumwa, ntitukiziga muri encadrement, tukiziga muri Kristo Yesu. Ibisigaye byose sont des outils de formation. Nibikoresho uhoraho yabashiriyeho ngo bibaforme, yadushizeho ngo tubakorere, yadushizeho ngo tubigishe, yadushizeho ngo tubasengere. Ariko icyo mwiteze ntimukiziga kuri jewe, mukiziga kuhoraho. Elisa rero acabarira abantu, tumve mwe muceceke ndabasavye, nta gishasha mumbariye, ndabizi cyane. Ati twigire. Barashishika babavugishwa abo bari baba i Beteli. Eliya arasubira yinginga Elisa ate mugabo, reka dutandukane, kuko uhoraho ubu sete fwasi antumye hehe? Yeriko. Acamurahira kwa kundi nyene. Determination yiwe ntiyahindutse ngo nuko abavugishwa n'Imana bashizemo urutoke. Yagumanye wa mutima, asubira murahira kwa kundi. Eliya ati nukuri kose uyu muntu ndamuretse. Mugabo haca haza rero ikibazo gikomeye cyane. Hari hageze aho Eliya abwira Elisa ngo uhora hantumye hehe? Hakurya ya Yorodani. None hakurya ya Yorodani ga muntu tuhajabuka dutetwe nawe, kuhora hatumye jewe. Murumva ikibazo aho kiri? Uhora hatumye jewe hakurya ya Yorodani, uyu nawe yashatse kwifatanya nanje, none tujabuka twese. Bajabutse bose? Sabwe? Bajabutse bose. Kuko Eliya amaze kubona determination Elisa, yavuze ati ale tugende. Ashitse imbere ya Yorodani, Eliya afata umutamana wiwe au kubita hejuru ya Yorodani gwigaburamo kubiri. None hajabutse hage Eliya gusa, na Elisa kaca korokeramo. Ati tugenda twese. Basi
Eliya amaze kubona ko bashitse hakurya ya Yorodani, umve rero sha, ya haleluya, ngo saba icyo ugomba rero. Aho vyakabereye ni kera. Ukwizera kwawe kwapimwe gusanga kurakwiye. Nakwinginze gusubira inyuma wanse. Abavugishwa n'Imana bakubwiye wanse. Yorodani ntiruguteye ubwoba turarujabutse. Umve rero, biraboneka ko uhora hagufise kwisezerano. Saba icyo ugomba rero. Haleluya. Wa muntu arabaye kweri nivyo. Uhora haragufise kwisezerano. Saba icyo ugomba. Elisa yasavye iki? Imigabane ibiri ku ngabire yande. Basi Eliya ati umuntu uyu jewe mfise ibanga ry'uko uhora hagira ntware, ariko yarafise ibanga ryo gusigarana igikorwa. Nasavye ngo tujane mu ijuru, ivyo kujana bigarukiye hakurya ya Yorodani. Ati ubu rero saba icyo ugomba. Elisa ati je ndatse kugira ugende, kandi sinsavye ngo tujane, kuko hora hagomba gutwara we gusa. Mukaba ndagusavye imigabane ibiri ku ngabire zawe, kuko twaragendanye, narakubonye mu gikorwa mwabana mu university. Aha nta vyitegererezo mufise by'abantu bababereye abahizi, nta babitangiye imbere mu barosortisa, nta babahagaze imbere mu bankadreur, nta babigishije mu bapasteur. Muvuga muti nukuri aba bantu baratubereye umugisha, turetse bwa buryarya bw'abarundi pe. Mugabo hageze kuja mu ijuru, umwe wese yagiye wenyene. Elisa ati imigabane ibiri. Eliya ati unsavye ikintu kigoye cyane, mugabo ijuru riravyemeye. Mhema nyongoreye ngo niwa mbona ngiye icyo usavye uragihabwa. Nukuvuga ngo abwiwe ngo agire gute? Bagabo abe maso, akanure, kuko akaramuka samaye kumwe Aburahamu yasamara ibisiga by'amegwe bikonona ikimazi. Akaramuka samaye biramononekarana. Elisa ati sawa. Baca barasubira batambuka aho hantu, azabona umukogote korteje y'ijuru. Elisa arayibona. Eliya baramunyakura, abamarayika bamutereka mu mukogote, abona watira ikirere wakumuriro. Atewe databuja wabaye umukogote ku Bisirayeli. Akiri karatazira Imana yahinduye Eliya umukogote w'umuriro. Umutamana wa Eliya uba wagize gute? Uba wakorotse. Kwa heri ndugu yangu igire, nawe dada yangu igire amahoro. Urumva? Ati igire, icyo narondera cyari icyo, amavuta yawe. Haleluya. Ndababwiye impamvu nabwiye ntibabavugishwa barabafo. Bamaze kubona ko Elisa yanse kubumvira, ngo baca baja ahantu hitaramuye bamwitegereze ingene akogwa n'isoni kuri Yorodani. Aza kujabuka gute? Igari abantu bama bariko bategana imitego. Ati reka turabe ko atabwirwa ko tumuhanura ntiyumve. Mureke yumvira iryo jwi sha, kuko mwebwe ivyo muriko murahanura nimba bidahuye n'ivyo muhema reka aravuga, murakumbura mu mureke. Babona Yorodani gwigabuyemo kubiri, Eliya arajabutse, ka Elisa karacomutse barajabukanye. Bati kagahungubaga. Bati none ko Eliya yagabuye kiyagamo kubiri agiye, aza kugaruka gute? Nawe acaza ari fier, kuko icyo yasavye yagize gute? Acafata wa mutamana wa Eliya. Sinzi ko yarazi yuko baba ntubeko baramuraba. Ati mundabe mwabapinga imwe, mundabe gose. Arawuzunguruza Yorodani ati turubashe. Bigaburamo kubiri. Babana ati muzi n'amakuru rero. Ya mpemu ya Eliya iri muri Elisa. Tukubari kabisa nta kundi. Mugabo baca baraza Bibiliya hajya ngira mpeze, ngo baca baraza ngo bamwikubita imbere,
ngo bashikane inkoro hasi, siko Bibiliya ivuga. Ese ibi bintu ni mukuri kweri? Canka aba bantu ni banzoje iyo biri? Aba bantu si banzosaba uwimikwe. Baramunamira, bashikana inkoro hasi, baramwubaha. Mugabo baca bavuga ikibaranga rero ko arabafo. Ngo zina makuru rero. Ngo reka twebwe tuje kurondera ikizi ngo aho ikiziga ca Eliya cakorokeye hariya. Donc bari bazi ko hora hagira mujane, none ngo bagira baje kuraba impemu y'Imana yamutaye mu misozi. Ivyo mumva bijanye kweri. Reka rero dusozera. Yorodani yabaye intambamyi ya mbere, ariko Elisa arababwira ati jewe icyo niteze ndakizi. Ngira nsozere ndakubwira ngo Eliya na Elisa bamaze kurujabuka, akamusaba icyo agomba akakironka, Elisa ntiyasuye gushyira umutima kuri Eliya, kuko icyo yagomba ntiyari Eliya komutera, kuko Eliya yari umukozi w'Imana. Icyo yagomba yari amavuta avuye ku Mana. Icyo yagomba wari umutamana uvuye kuhoraho Imana. Amaze kuronka ntiyagandariye Eliya, ntiyasuye no kunamuvuga. Yavuze ati sawa, uhoraho uranteye iteka, ndasigaranye igikorwa cy'Imana. Mu kuguhimiriza wewe nanje rero, uwandikiye Abaheburayo igice cya 12, tuje dusenga Imana. Abaheburayo 12 watanguye igikorwa cyiza yo gisozera. Kaze mwa metre nagenda hasome none ingu hasome usozere. Niwo murongo wa nyuma tugiye dusome tuje dusenga Imana. Twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Namwe rero imbere yuko duhava babasengera nk'abarangije basenga nk'abaje gutangura, shishikara d'abord usuzume mu mutima witeze iki. Abaheburayo 12 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Tutumbere Yesu wenyene. Amen. Nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera vyose n'icaha gikunda ko twizingira ko vuba, dusiganirwe ivyo twashizwe imbere twihanganye, tutumbereye Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi soni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Dutumbere Yesu wenyene. Amen. Muti amen. Kura ibigirwamana mu bugingo bwayo. Tumbera Yesu wenyene. Kura, ngira ngaruke kuri iki kintu ko numvise mu buryo bw'impemu kiriko kugisurinya gose. Kura imitima yanyu kubitwa bavugishwa n'Imana. Shira imitima yanyu kuri ya yindi bavugisha. Kura imitima yanyu ku ngabire. Shira umutima kuri ya mpemu itanga ingabire. Kura imitima ku migisha y'igihe kanaka. Shira imitima kuri ya yindi itanga umugisha. Kura imitima yanyu kubitwa abana b'abantu, kuko Bibiliya ivuga ngo aravumwe wizigira umwana w'umuntu. Ibihe tugezemwo nibihe bisaba umuvyuro, kandi umuvyuro w'umuntu amaze gukura mu gakiza yizigira uhoraho Imana, kuko bene uwo muntu azomera nk'igiti gitewe hafi y'inzuzi z'amazi. Haleluya. Ngo imizi y'icyo giti gashorera muri ayo mazi, ngo no mu gihe cy'uruzuba coco camana itoto. Ntigikabirana ngo nuko ibihe bihindutse, ntikica gikabirana ngo nuko hadutse intambara, ntikica gikabirana ngo nuko hadutse urusaku. Camana itoto, kandi ngo ntigihengeshanya kwama ivyamwa. Mugabo ngo kugira ivyo bikunde, ngo twiyambure iki? Ibituremera vyose, uwo mwitwararika atari wo, ivyo vyifuza atari vyo, iyo kameremere itagomba kwisumeta ku bubasha bw'umusaraba wa Kristo. Tuvyiyambure, kandi twiyambure n'iki kigira kabiri? Icyaha cyose
gikunda kutwizingirira ko vuba. Ndabahe kazi mwebwe mwari muri iki gikorane, mugomba gusubira gusuzuma mugakura intambamye. Yorodani ntirukubera intambamye. Hari naho wewe ivyo uri kuracamwo bisumvye inkomezi Yorodani. Abavugishwa n'Imana ntibakubera intambamye. Ayo majambo y'abantu wumviriza ni menshi. Abo bantu bakubwira ngo amasengesho ni benshi, ngo barisonzesheje. Mwabakobwa n'abasore mugiye gusezerwa uno munsi, nagacishije mu ngira ndakubwira ikintu uzocibuka. Ntuzureshwe n'umuntu bakubwira ngo babanje kumubona mu nzozi. Uzureshwe n'umuntu yagukunze ukamukunda. Ntuzureshwe n'uwo abagore canke abagabo bakubwiye ngo twari mu masengesho mu misozi ngo tubona ifoto yiwe, ngo hanyuma ngo mpema twemeza ko wewe ari wewe mugore wiwe. Ntuzuvyemere. Kuko Maria ari fiancé na Yosefu, mpema kadesida kumuhinda itavuye kuri Yosefu, ntivyavugishijwe abaherezi. Ijuru ryatumye marayika Gabriel araza arasira Maria. Yosefu kuko atari we yabibwiwe, acafata ingingo ngo zo gushaka kumubengera mu mico. Ijuru riti karabaye, twabariye umwe ntitwabarira uwundi. Reka na Yosefu tugire gute? Tumubarire. Mwabakobwa, umuhungu niyakubwira ngo yarabariwe, bacamubwira uti mpakanyu nsengere nanje ijuru ryakubariye naje we rimbarire. Ti Maria yarabariwe na Yosefu yarabariwe. Mukuri imicezo yo kumanipira abantu, mutazohava musanga mwatwawe n'abataribo. Mukuri imicezo y'ugwamo gw'abitwa bavugishwa n'Imana, mutazohava musanga mwagiye mu bitarivyo. Abakeneye gusengerwa ku mpamvu imwe canke yindi, muze mufukame hano tubasengera. Rero hari ico witeze ku Mana. Abiteze imbabazi, Imana nibaha imbabazi. Mwami Imana yacu, Imana y'ububasha, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, Imana ikundana, Imana umuzigamyi, Imana iharira, Imana ikiza, agakiza kabonebwa muri Kristo Yesu. Uguharira ibyaha naho vyoba tukutuku, wewe ufise ububasha bwo kubiharira. Mwami Imana yacu, abahungu bawe n'abakobwa bawe baragupfukamiye, ntabwo bapfukamiye umwana w'umuntu, ni wewe wenyene. Imbabazi zawe Mwami nizibabeko. Abakwiteze ku imbabazi bagirira imbabazi, abakwiteze kuguharirwa baharire, abakwiteze ko Mwami ibi bihego biragoye kandi hari abavugishwa benshi, hari n'abazimiza, ariko Mwami nguko uyu muntu apfukamye imbere yawe ariko arakubwira mugirire neza, mwishure nguko agusaba. Urakoze Mwami kubabariye. Mwami vyabarega, ivyabatsindisha ngo batsindanishwirize, bizeye bemeye kwihana, bemeye kubatsindanishiriza, ijwi ryabarega iyi saha niriceceke, bumve ngo urahariwe. Mwami baharire kuko uraharira. Ewe maraso ya Kristo, ngwino wezi y'imitima, ihumanurira ubwoko. N'abandi bari bafise imigabo, n'abandi bari barabeshwe, n'abandi bari babishize ku mutima. Ijambo ryawe Mwami rimaze kuvugwa, kandi ibyo biteze babihabwe. Hari ibyiza wabashikanye ko, hari ibyiza bakubonyemwo, ariko muri aka kanya ico bari bakwiteze ko ukibahe. Urakoze Mwami kubahariye, urakoze Mwami kubababariye, urakoze Mwami kubejeje. Ucubambika rero, bahe kuba maso, bahe kwirinda, bahe gushingira ibiri imbere, gushika ku mpera y'umuhamagaro wabo wo kuja mu ijuru. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise kandi bikoze mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu.
amen.